kaze mu nkuru ubwayo. Uyu munsi turabandanya urukurikirane rw'ibikino byitwa inkuru yo gucungurwa, inkuru y'akigoro k'Imana kuducungura canke kuturokora twebwe abantu bose, adukuye mu gutsindwa canke mu makosa yacu, mu ntege zacu no mu bintu bitugira imbohe, mu kwikunda kwacu, mu bwibone bwacu no mu rwanko rwacu. Ni inkuru y'urukundo rw'Imana rutangaje kuri umwe wese muri twebwe. Reka rero ufatanye nanje kumviriza igice kigira 5 citwa intumwa. Umuntu yari amaze kuba umunyakibi mu buryo bwose. Aho Imana yari yaremeye umugabo n'umugore ahantu heza ho kuba, ata kintu na kimwe bari babuze, aho Imana ubwayo yahoriza kubaraba. Ku mugoroba bagatemberana muri ico kibanza, Adamu na Eva barahavuye barahitamwo kugarariza amategeko, bikorera ibyo bishakiye. Inkurikizi yabaye nuko abo bose uko ari babiri baciye birukanwa muri iryo tongo ryiza, birukanwa mu bwiza bw'Imana, maze bisanga baba mw'isi naho yari ikiri nziza iteye igomwe, mugabo yari yuvuyemwo akaga n'ubugizi bwa nabi. Imyaka myinshi n'ibinjana byararenganye. Imana yarahaye akaryo abantu bakomotse kuri Adamu na Eva ko kuva mu nzira zabo ngo bagaruke Imana, ariko buri runganwe rwaca rusubira mu nzira zabo zo kwanka kurongorwa n'Imana no gukora ibyaha byabo. Muri ico gihe nta kindi kintu cari mw'isi atari ubukozi bw'ikibi n'ubugizi bwa nabi. Ibyo bituma Imana yicuza icatumire mu muntu. Icakurikiye ko Imana yaciye ihitamwo kongera gutangura gushasha mu bantu bose bo mw'isi, ihitamwo umugabo umwe n'umuryango wiwe. Imana yashize abo bantu 8 mu bwato, hanyuma irungika umwuzure wahoneje abantu mw'isi bose ico gihe, kiretse abo bantu bakeya hamwe n'ibikoko byazigamiwe hamwe na Nowa mu bwato. Yamara n'abavuye kuri Nowa ntaco barushije abandi bantu bavuye kuri Adamu, kubera bari abantu ataco bibanga, baciye bishiriraho abarongozi babo, bahitamwo kwiyubakira umunara ushika mw'ijuru, aho nabo bazoba nk'Imana. Imana yabemereye ko babandanya ico gikorwa, ibashwiragiriza mu bice bitandukanye by'isi. Mu nyuma muri iryo sinzi ryinshi ry'abantu yahisemwo izina ry'umuntu umugororotsi, uwo yitwa Aburahamu. Yizera Imana, kandi Imana yaramusezeraniye ko ibyaro rwiwe ari izohezagirira isi yose. Biciye muri iryo sezerano, umugambi w'Imana wo gucungura isi wari utanguye. Harongeye harengana imyaka myinshi cyane, harahavuye hatera inzara mu ntara abakomotse kuri Aburahamu babamwo, bituma bimukira muri Egiputa, baca babayo bararondoka cyane ku buryo bari buzuye igihugu cose ca Egiputa. Farawo umwami wa Egiputa, kubera ugutinya ko hogira abagumuka, yafasha abantu bamwe abagira baja, abakoresha ibikorwa biruhisha ku gahato, hanyuma arabacinyiza cane atakigongwe. Abo bagiriwe ivyo bari abana ba Aburahamu, ari bo ubu twita Abisirayeli. Baririra Imana ngo ibahe umucunguzi, maze Imana yumva amarira yabo. Ngoma iva ku Mana, mwami w'isi yose, Farao Tutumosi, umwami wa Egiputa. Ba bagore nababwira mwababonye? Ego nyene ingoma. Binjize ngaho. Ego nyene ingoma. Agacerere mwese. Murabakirizi b'Abisirayeli? Puwa, twishure. Kirazira kongoreranira imbere ya Farao, kandi kirazira kuraba umwami. Unama hanyuma mwishure. Ndasubiramwo ca kibazo. Murabakirizi b'Abisirayeli? Nimwe mufasha abavyeyi biwanyu kwibaruka?
ni twebwenye n'ingoma. Mwarumvise itegeko natanze ryerekeye abana b'Abisirayeli? Reka ndarigusubiriremwo. Nimwakira abagore b'Abaheburayo, mwitegereze neza ikivutse. Nihavuka umuhungu, muzokwame mumuniga. Ariko niyaba umukobwa, mumureke. Iryo tegeko twararyumvise. Farawo nyene ubutware bwose. Mugabo numvise ko abana b'abahungu b'Abisirayeli n'ubu bakiboneka bakina muri Egiputa. Nkuko umenga iki gihugu ni cabo. Ni igiki catumye mukora mutyo? Mukareka abana b'abahungu. Nyene ingabo, nuko abagore b'Abaheburayo batamera nk'Abanyegiputa. Aho mushatse kuvuga iki? Kuko banyarutsa kuvyara, umwakirizi atarabashikiye. Ntunkinishe wa mugore w'umujawe. Nshaka uvyumve neza. Umuhungu wese azovuka muzomute mu ruzi Nili. Ego nyaguhora ku ngoma. Sohora ab'Abisirayeli buzuye umwanda bamvire mu ngoro. None dukora iki gashifura? Musaza wanje amaze amezi 3 gusa kandi ntibigishoboka ko tumunyegeza. Hamwe ivyo uvuga kuri Farawo vyo bari ukuri. Reka kurira Miriyamu, turaraba ico twokora. Wewe nkurikira. None tugiye hehe? Kuraba mama wawe. Nibaza ko utagiye kugerageza kujana. Oya Miriyamu, mugabo reka dukebure mama wawe ko harakaga. Turabe ningene twokiza musaza wawe. Nyaruka, nta kanya dusigaranye. Raba kiriya kinyoni kinini data. Ubona ko ari nziza. Hari iri ku nkombe. Ego mwana wanje Sheba. Nibaza ko iriko irarondera ifi yorya. Nawe ni kuvyumviraga data. Ego mwana wanje. Uranyumva? Ego mwiza wanje. Rero mbwira nguruke mu muco w'izuba nk'ijya nyoni. Ego mwiza wanje. Jewe mbega twari ko tuvuga iki? Oya ntaco data. Nawe ubwawe ntushobora gutega ikintu nk'icyo umukobwa wawe. Nibaza ko nogendagenda ku nkombe y'uruzi ndabe ko nosubira kubona ya nyoni nini. Ni vyiza cane, mugabo witonde mwana wanje, ntiwegera amazi. Wibaza ko twari dukwiye kuba turaha. Shatse kuvuga ko hamwe Abanyegiputa bo dusanga ngaha turiko turiyerereza hafi y'ingoro y'umwami. Nkurikira. Hari umugambi jewe na mama wawe twafunditse. None twaje gukora iki aha kuruzi? Wumvise ibyo Farawo yavuze, none kubona hari uwo hazana umwana w'Umwisirayeli akarokoka. Ehe ninga mushire mu giseke. Uriko kugira iki musaza wanje Shifu? Ahava soma nturi. Oya. Twe na mama wawe twasize iki giseke ikaburimbi n'ishashara. Ehera bingene kireremba. Urazi rero, reka rero dusenge hazogira umuntu amutora ari muri iki giseke. Amukize. Humura ari mu biganza vy'Imana. Ndakubona wa kinyoni kinini. Winyegeje hariya mu mashami. Warakoreye icara abana bawe. Iki ni giki? Nduri kinyoni kinini. Ninde yo kurekera ngaha mu gahinga ka wenyene? Wewe kantu k'agaciro. Yo! Ni umwana w'Umuheburayo. Urinde gakana gatoya. Mama wawe ari hehe? Yewe. Hari umuntu araho mu marenga. Ntutinye, ingo naco ndakubwira.
yoba ari umwana wawe. Nshaka kugufasha nkora iki? ndakwinginze ntumureke ngo apfe. Uri mama wiwe. Ntumbaze ibindi bibazo, ndakwinginze. Nyemerera ko utamureka ngo apfe. Ndakurahiye ko ataco azoba. None uzomfasha? Oya, Farawo yonyica. Jewe ndi umukobwa wa Farawo, ntazokwica. Mbere ntazica uyu mwana wanje. Ushatse kuvuga ko uyu mwana nzomurera nka gwanje. Womfasha ukandonderera umugore w'umuheburayo yonyongereza uyu mwana. Imana yo mu ijuru iguhezagire kubw'umutima mwiza wawe. Ndi umushumba wawe. Yitwa nde? Nta zina baramuha kuko gushika muri aka kanya ntafise kazoza. Mu rurimi rwanyu irivuga gukura murivuga gute? Moshe. Moshe azokwitwa Mose kuko namukuye mu mazi. Mwakoze kudutega amatwi. Muriko murumviriza inkuru bwayo. Turiko turakira urukurikirane rw'ibiganiro byitwa inkuru yo gucungurwa. Dusanga mu ijambo ry'Imana ibice 16 byerekana ukubaho kw'abashingantahe n'abakenyezi babayeho kera bose bari bakeneye imfashanyo. Twumvise mu nkuru yacu ingene Abisirayeli bimukiye muri Egiputa kubera inzara yari mu gihugu cabo, bahamwa na Farawo umwami wa Egiputa, hanyuma bacika abaja biwe. Abisirayeli baratakambiye Imana maze irabishura ibarungikira umwana w'umuhungu. Turabahaye ikaze rero, tubandanye kumviriza inkuru yacu ifatiye ku bihe n'abantu dusanga mu ijambo ry'Imana. Imana ntiyibagiye abantu bayo Abisirayeli bariko barakoreshwa ibikorwa biruhisha aho bari mu buja muri Egiputa. Miriyamu yaciye asubiza musaza we kwa mama wiwe maze yonkereza uwo mwana umukobwa wa Farawo, hanyuma amaze gucuka aca umwana w'ibwami. Uwo mwana yaragize ubuzima bwiza muri uwo muryango wiwe mushasha, yarakuze agira inkomezi n'ubwenge. Ariko naho yari yarerewe mu muryango w'umwami wo muri Egiputa, Mose ntiyibagiye ingene yonkejwe akiri umwana, canke ngo yibagire Abisirayeli barabaja ba se wa nyina wiwe. Kwega uko nyene. Oya oyitone ntirikoroke. Fasi mwese. Subira iyo migozi mwongere mugerageze. Navuze ngo muhaguruke. Yo, ntabara. Gezaho. Ntusubire gukubita uyu muntu. Aho ntubona ko yakomeretse. Mvuze nti haguruka. Oya databuja ntu. Mu izina rya Farawo ndagutegetse ntagire uwundi muntu usubira gukubita ikimoko. Wa musore we, ntunyegere canke nawe ndagukubite. Ntusubire ku. Nena kubwiye. Ntusubire. Sinshobora guhema. Yo, erega wishe wa Munyegiputa.
nta kundi nari kugira yagira kwica. Mbega wishe umunyebwiputa kugira ngo ukize umunyesirayeli w'umuco? Ingo umfashe, ntegerezwa kunyegeza uyu muvyimba. Wumvise ivyo nakubwiye? Ntegerezwa gukura uyu muvyimba ngaha imbere yuko hagira uwubona. Yo mugabo n'umunyegiputa, urazi ko tugiye ko dukora ku banyegiputa? Nta mwanya mfise wo guharira nawe, uramfasha canke ntumfasha? Sinokoze ikiganza canke ku ntaco, reka ndavyikorera. Mose yaciye ahamba bamukoresha w'umunyegiputa umusenyi. Mugabo ntivyatevye uwo muvyimba warabonetse, maze ku munsi ukurikira byatanguye kugira ingaruka kuri Mose. Yamara Mose yaciye atungwa nayo yameze, ahunga aja i Midiyani. Maze haheze iminsi 3 yicara iruhande y'iriba arushe. Mugabo hari ahantu abasoda ba Farawo batari bagishobora kumusanga. Amaze kuvoma amazi yo kunywa, Mose yaciye yicara iruhande y'iriba aca arasinzira. yewe jana intama mu gitutu, hanyuma nanjye ndazivomera amazi zinywe. Sinari nabonye ko wicaye aha mu gitutu, nagomba mvomere amazi intama za data. Ego karibu. Wewe umengo nturuwini iwacu? Ego sinduwini. None musanzwe muza ngaha kenshi guha ibitungwa amazi yo kunywa? Imisi yose? Ego tuzi imisi yose, mugabo hari igihe abungere b'ababanyi bacu batwirukana tukaja kuvoma ahandi. None babikorera iki? Kubera ko turi abakobwa kandi atanumwe ababaza ivyo bakoze. Reka ngufashe. Mushinga nta urakoze. Nitwa Mose. Mose urakoze, nanje mukazikora. Nkuko byari bisanzwe, babungere b'ababanyi baciye bashika. Mugabo uwo munsi ntibyaboroheye kuko Mose yabarwanije arabirukana, gutyo bituma Zipora nabo bavukana bashobora guha amazi yo kunywa intama zabo mu mahoro. Intama zose zihejeje kunywa amazi baca bazitahana kugira zishike zitarira. Zipora yaciye asaba Mose ngo abaherekeze, maze nawe arabyemera. Bamaze gushika, Zipora yabwiye se wiwe ko Mose yabarwaniye. Se yarashimiye uwo musore w'umushitsi, maze kuko bwari bwije aca musaba ko yorariwe. Mose yarabyemeye, maze ijoro rimwe rihinduka iringa ryose akiri umushitsi wiwe. Hanyuma yongera hamara ukwezi guhinduka umwaka. Urushana rwakurikiye, Mose na Zipora baciye bubakana nk'umugore n'umugabo. Mose yararonse ubuzima bushasha. Mose uri maso? Mose wa mugabo yakubwiye iki no Mose? Uwahe? Kwiriba nakubonye uri kuravugana n'umuntu ntamenye kwiriba uyu munsi. Nta na kimwe. Nukuri nta na kimwe. Yari umunyegiputa? Mose mbwira, yaraje akubwira iki? Yambwiye ko Farawo yapfuye. Nibyo? Uvuga wa wundi yagira kwica? Ego. Numva aragakuru keza, sivyo none? Nibyo. Nibaza ko ari mugabo. Mugabo iki? Mugabo ubu hari Farawo mushasha.
umwana abyagwa na mama azogirira nabi abaja b'abisirayeli kurusha uko se yabikora. Ni inkozi y'ikibi. Zipora azoba umwami mubi cane wa Egiputa. ndazi ko ivyo bikubuza amahoro Mose, none hari ico wobikorako? Iyo ni ingorane Zipora, nta na kimwe nokora ngo mfashe abantu banje. Umunsi wakurikiye Mose yari wenyene aragiye intama za sebukwe ku musozi hafi y'intango y'umusozi munini. Kure yaho hafi yo hejuru ku musozi hari ikintu camuteye amakenga. Cari ikintu kiravya imbeya kandi cakaka cane. Amakenga yiwe yagumye yiyongera. Mose acarahaguruka acajurira intama azijana hafi y'ahari ico kintu cakaka. Hari ikintu kiriko kiraka hariya. Kumbure ngira ni inkuba yakubise igiti. Hinge nkikame ndabe karya katabonetse, menye igituma igisaka kitaka. Mose yaciye aduga uwo musozi aregereza hafi kugira ngo arabe uwo muriro uyoberanye. Ni gisaka. None kubera iki caka mugabo ntigiherenge kure? Mose, ndi hano. Reka kwegera hano kandi kuri inkweto zawe kuko aho hantu hagaze arahera. Ego. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ego man. Nukuri nabonye amaruswa abantu banje bari muri Egiputa barimwo. Numvise ugutaka kwabo baborogeshwa n'ababakoresha babahindagiza. Kandi manukanywe no kubarokora ndabakure mu maboko y'abanyegiputa, ndabatugane ndabakure muri ico gihugu. Nuko none ngwino Mose, ndagutume kuri Farao ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mugabo man, bega ubona ndinde ngo nubahuke kuja kwa Farao no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Erega nzoba ndi kumwe nawe Mose. Genda uzokuranya abashinga ntahe b'Abisirayeli ubabwire uti, Uhoraho Imana yabasogokuruza yaranyiyeretse irambarira iti, nukuri nabagendeye ndabona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga ko nzobakura mu marushwa barimwo muri Egiputa, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo nibanka kwemera canke kumviriza ibyo ndababwira bizogenda gute? Icyo none ufise mu ntoke wewe ni giki? Ni inkoni. Giterere hasi. Bigenze gute? N'inkoni yahindutse inzoka. Rambura ukuboko kwawe Mose uyifate umurizo. Mugabo ndanka inzoka. Yifate Mose. Erega ntikiri inzoka. Ibyo rero nukugira ngo bazokwemere yuko jewe Uhoraho Imana yabasekuruza nakwiyeretse ari jewe Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Nuko none genda nanje nzobana n'akanwa kawe ndakwigishe ibyo ukwiye kuvuga, kandi nzokwitwaza iyo nkoni, iyo niyo uzokoresha bya bimenyetso. Integuro y'Imana y'ugucungura ni inkuru y'urukundo rw'Imana ruhambaye ko n'umwe wese muri twebwe. Yatanguranye no kugwa k'umugabo wa mbere n'umugore wa mbere, maze rugaragara neza igihe umwana wayo w'ikinege yaje akadukurako ibyaha byacu.
nk'uko ubibona imana yarungitse yesu kugira ngo adukize yongere aduhe ubugingo budashira. Ni yesu wenyene ashobora guharira ibyaha, arashobora kutwoza ibyaha byacu byose. Yesu yivuze ati, umwana w'umuntu yaje kurondera no gukiza icyari carazimiye. Mu kwerekana ingene imana irondera abanyabyaha bazimiye, Yesu yaciye umugani w'intama yazimiye n'ingene umwungeri yagiye kuyirondera, akayironka, akanezerwa ayigarukanye mu ruhongore. Mu kwerekana ingene imana iduha kaze igihe tuyigarutseko, Yesu yaciye umugani w'umwana yari yarangariye mu byaha, hanyuma agaruka kwa se. Se wiwe yarirukanze kumusanganira, amugarukana mu rugo. Imana irifuza ko tuyigarukako, kandi iyo tubikoze iranezerwa cane. Ngira mbwira Imana isengesho rigufi rivuye mu mutima wanje. Umviriza iri sengesho ryanje, maze ninarangiza gusenga ndakurongorera muri iryo sengesho nyene. Mana nkunda, ndagushimiye ko Yesu afise ububasha bwo kubabarira ibyaha. Amen. Reka rero ngusabe usubiremwo n'ijwi ryumvikana iri sengesho. Tugira turisenge agace kamwe kamwe. Iri sengesho urigira iryawe ubwira Imana. Risenge rivuye mu mutima wawe. Mana nkunda, ndagushimiye ko Yesu afise ububasha bwo kubabarira ibyaha. Amen. Urakoze gusenga iri sengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzobananya kurabira hamwe ingene Yesu ababarira ibyaha. Mu kiganiro gikurikira tuzobandanya kurabira hamwe inkuru yo gucungurwa nk'uko tuyisanga mu ijambo ry'Imana. Ikibazo: mbega Imana irumva amarira yacu uyu munsi nk'uko yumvise amarira y'Abisirayeli bari mu buja bwabo? Inyishu: ego. Uyu munsi Imana irumva amarira yacu. Imana ishaka ko tuyambaza. Ijambo ry'Imana riravuga riti, uzonyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, nawe uzompesha icubahiro. Iryo jwi ry'Uhoraho rirongorera rikavuga riti, kandi muzonyambaza, muzonsenga, nanje nzobumva. Muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Nanje nzobiyereka, nije Uhoraho ndabivuze, ntume muhinduka, muve mu kinyago, kandi nzobakoranya ndabakuye mu mahanga yose y'ahantu hose aho nabirukaniye, nije Uhoraho ndabivuze, kandi nzobagarukana ahantu nabakuye igihe mwajanwa mufashwe mpiri. Kuki abakenyezi b'abakirizi bagararije Farawo? Mbega ntabwo bari bafise bwo kwicwa? Inyishu: abo bagore babiri barongowe n'Imana mu kwanka icagezo ca Farawo co kwica abana bose bagatagwa mu ruzi Nile. Ijambo ry'Uhoraho riravuga riti, ariko abo bakenyezi b'abakirizi bubaha Imana ntibagira nk'uko umwami wa Egiputa yabageze, bareka n'abana b'abahungu. Imana igirira neza abo bakenyezi b'abakirizi. Iryo hanga rica riragwira, riba umugwi munini. Kandi kuko abo bakenyezi b'abakirizi bubasha Imana, ibaha uruvyaro. Tubwirizwa kubaha amategeko y'igihugu aho tuba uko bishoboka kose, ariko kubaha Imana nako niko kwa mbere. Abo bakirizi babiri bari biteguriye no gupfa mu gihe byoshika, aho ko boreka kubaha Imana. Ikibazo: mbega abo bakirizi barizera ko uwo mwana azorokoka muri ico giseke mu ruzi? Inyishu: nyina wa Mose yarizera Imana. Yarizera mu mutima wiwe ko Imana izorinda ikibondo ciwe. Imana itabura uko ibigenza, yararinze ico kibondo ikoresheje umukobwa wa Farawo, uwari yatanze itegeko ko abana bose b'abahungu bicwa. Ikibazo: kubera iki igisaka Mose yabonye ku musozi cariko caka umuriro? Inyishu: igisaka cariko caka umuriro udasanzwe kubera Imana yari muri ico.